Turabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro umutima w'ubugingo amahoro y'Imana niyo twifurije mu byanyu no mu banyu. Nkuko mubibona kandi mubyumva muteramanye na jewe Janze Imana irambona nkaba ari jewe nsanzwe mbatunganiriza kino kiganiro umutima w'ubugingo kandi nkaba ari jewe nsanzwe ndakibashikiriza. Murahawe rero ikaze mu kiganiro umutima w'ubugingo tuno munsi, aho dufise urukurikirane rw'ibiganiro tugiye kumara iminsi tubashikiriza bivuga kuri Noweli. Ibiganiro bivuga kuri Noweli ari nabyo twataziriye ngo Noweli nziza, ni urukurikirane rw'ibiganiro 10 tuzobashikiriza muri iyi minsi ya Noweli, aho ikiganiro ca mbere canke igice ca mbere ca runo rukurikirane rwa bino biganiro kivuga ngo urukundo rw'Imana ku bantu. Ibi biganiro 10 tugiye kubashikiriza bivuga kuri Noweli twabitaziriye Noweli nziza. Hanyuma ikiganiro ca mbere twacise urukundo rw'Imana ku bantu. Hanyuma ikiganiro kigira kabiri canke igice ca kabiri ca runo rukurikirane rwa bino biganiro kizoba kivuga ngo ukuvuka kwa Yesu Kristo mu isezerano rya kera. Tuzorabira hamwe ibigize ico kiganiro kivuga ku kuvuka kwa Yesu Kristo mu isezerano rya kera, ico vyari vyaravuzwe ko mu isezerano rya kera, ibijanye no kuvuka kwa Yesu Kristo. Niyo mpamvu twacise ukuvuka kwa Yesu Kristo mu isezerano rya kera. Ico isezerano rya kera rya Bibiliya rivuga kuri kuno kuvuka kwa Yesu Kristo twibuka kuri uno munsi mukuru witwa umunsi mukuru wa Noweli. Ikiganiro kigira gatatu canke igice ca gatatu ca runo rukurikirane rwa bino biganiro navyo tuzorabira hamwe Yesu Kristo ninde by'ukuri. Tuzoraba Yesu Kristo uwo ariwe by'ukuri. Yesu Kristo ninde? N'umuntu nk'abandi, n'umuntu asanzwe, nafite ubwoko we kumvure ibintu nyene nk'ivyo umuntu yo kwimvira Yesu Kristo ninde by'ukuri. Tuzorabira hamwe rero Yesu Kristo uwo ariwe by'ukuri nk'uko ibyanditswe byabivuze uhereye kera. Uyu Yesu Kristo yavugwa ko agiye kuvuka, uwo ariwe, uburemere yari afise, agaciro, ijunja n'ijambo, ibyanditswe vyera uhereye mu isezerano rya kera, ico byamuvuga ko uyu Yesu Kristo uwo ariwe, kugira ngo umuntu amenye identite yiwe, indangamuntu yiwe, akarangamutima kiwe, uyu muntu canke se uyu mukiza ahubwo uwo ariwe. Hanyuma igice ca gatatu ca bino biganiro twakuvuga ngo ikiganiro ca kane, ahubwo ikiganiro ca mbere tubonye ko ari urukundo rw'Imana ku bantu. Ikiganiro ca kabiri naco tubonye ko kizoba kivuga ngo ukuvuka kwa Yesu Kristo mu isezerano rya kera. Hanyuma ikiganiro ca gatatu naco kizoba kivuga ngo Yesu Kristo ninde by'ukuri. Ikiganiro ca kane canke igice ca kane kizoba kigizwe n'ibiganiro bishika ku biganiro bishika kuri ibiganiro 5. Ni ukuvuga tuzoca tukigaburamwo uduce. Igice rero ca kane kizoba kigizwe n'agace A, aho ako gace A duhereye mbere ingene citwa kino gice ca kane citwa ngo abamarayika mw'ivuka rya Yesu. Iyi chapitre rero ivuga ngo abamarayika mw'ivuka rya Yesu ariyo chapitre ya kane canke arico kigabane ca kane canke arico gice ca kane ca runo rukurikirane rwa bino biganiro. Agace A, agace ka mbere kazoba kagizwe n'ikiganiro kivuga ngo umumarayika Gaburiyeli kwa Mariya. Hanyuma agace B canke agace kagira kabiri kazoba kagizwe n'ikiganiro kizoba kivuga ngo umumarayika kwa Yosefu canke kwa Yozefu, bivanye na prononciation ya bamwe n'abandi kumbure. Hanyuma agace ka gatatu kazoba kagizwe n'ikiganiro kivuga ngo umumarayika abibarira abungere. Aha tubatare muri ca kigabane ca kane twabonye ko kizoba kirimwo ibiganiro 5. Aho ivyo biganiro rero tuko turavuga yuko agace ka gatatu kazoba kavuga ngo umumarayika abibarira abungere. Agace ka kane ariko D nako kazoba kavuga ngo umumarayika abwira abanyabwenge b'inyenyeri. Hanyuma agace ka nyuma ariko gace ka gatanu kazoba kagizwe n'uduce E hamwe n'agace F. Ni ukuvuga kino gice ca kane ino chapitre ya kane
ivuga ngo abamarayika mu ivuka rya Yesu igizwe n'uduce A, B, C, D, E, F. Rero agace ka nyuma cyangwa ikiganiro ca nyuma muri ino chapitre ya 4 izoca ikoraniriza hamwe agace E n'agace F. Ubwo buce bubiri bwa nyuma nabwo buvuga ngo agace E kavuga ngo umumarayika abwira Yosefu guhungisha umwana. Hanyuma agace ka nyuma nako kazofatana na kano gace E, agace F rero kazofatana n'agace E kazoba kavuga ngo umumarayika abwira Yosefu guhunguka. Iki kigabane rero ca 4 kizoba kirimo ibiganiro bitanu nkuko tumaze umwanya turiko turabivuga, aho tuzorabira hamwe rero uruhara rudasanzwe abamarayika bagize mu ivuka rya Yesu. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma ikigabane rero ca 5 cyangwa chapitre ya 5 izoba irimwo ikiganiro kivuga ngo ukuvuka kwa Yesu Kristo rero nyezina. Tuzoca turabira hamwe rero kuvuka kwa Yesu uko byagenze igihe Yesu Kristo yavuka, byagenze gute, hehe, bande, ibyabaye ico gihe Yesu yavuka. Hanyuma ikiganiro ca nyuma kizoba gisozera runo rukurikirane rwa bino biganiro bivuga kuri Noweli nziza cyangwa se bino biganiro twataziriye ngo Noweli nziza. Agace ka nyuma cyangwa se igice ca nyuma kizoba kivuga ngo umunsi mukuru wa Noheli. Tuzorabira hamwe rero amateka y'umunsi mukuru wa Noheli. Nari mpisemo kubanza kubashikiriza runo rukurikirane rwa bino biganiro ibice bikuru bizoba bigize runo rukurikirane cyangwa ibigabane cyangwa se ibice cyangwa amaparti kuko abandi bavuga ngo part 1, part 2, part 3. Ni kuvuga nari nshatse kugira ngo mumaze mwumve rero lo contenu izoba igize runo rukurikirane rwa bino biganiro. Ibi biganiro ivuga kuri Noweli twabiteguye mu nyandiko mu mwaka w'ibihumbi 2019. Ico gihe jewe nari nkiri Zambia, niho numva ivyo bintu binjemwo, niho numva umutima ungobera gutegura bino biganiro. Hanyuma ndabitegura rero mu nyandiko, ni kuvuga mu manote. Aya manote nshuti ngaha ayikumbure yerekana neza ko mburi ingene ivyo biganiro bikwiye kuzoba bimeze cyangwa se bizoba bikurikirana. Hanyuma rero ico gihe rero ndabitegura niteze ko nca mfata amashusho n'amajwi yabyo, hanyuma nkabitegura nkabitunganya, hama ngaca ndabishikiriza mu minsi mikuru ya Noheli na Bonane uwo mwaka nyene w'ibihumbi 2019. Kuva ico gihe rero muri uwo mwaka w'ibihumbi 2019 gushika muri uno mwaka w'ibihumbi 2023 ntibyakunze yuko ivyo biganiro ndabibashikiriza, kubera ico gihe naciye mpura n'ibibazo bidasanzwe. Ubuzima narimwo, utwo nari mfite turahomba, ibintu biraba nabi, ibintu biramera nabi, mura n'ibyago, mura n'ingorane. Ico gihuhusi gica gihuhutira kuri ako ka business, gihuhutira ku buzima. Ico gihe ndatangatangwa imbere n'inyuma, iburyo n'ibubamfu, epfo na ruguru. Ni ukuvuga ibintu biraba nabi. Kiba igihe co gusabwa, kiba igihe kidasanzwe, kiba igihe c'umubabaro, kiba igihe c'amarira, kiba igihe c'indirimbo z'agacurantimba. Ndavyibuka indirimbo naririmba, za ndirimbo za korale ambasaderi baririmba ngo Mana kuki wavyemeye, by'akababaro bikatubako, ibintu nyene nk'ivyo. Ndibuka byabaye ibihe bidasanzwe, byabaye ibihe by'umubabaro. Hanyuma rero ntibyakunze yuko rero ntegura ivyo biganiro, kuko n'udukoresho nari mfise naho tutari dushemeye, ari nako twamfasha gutunganya amashusho n'amajwi ya bino biganiro nyene bya Noheli nagomba kugira gushikiriza. Uko dukoresho twace tujana n'ico gihuhusi, aka laptop nari maze kuronka, n'imashini nari mfise biraca bijana n'ijanwa n'ico gihuhusi, tablet nari mfise, udukoresho twose turaba nabi, ibintu nyene biraba nabi. Mu by'ukuri sigara ndi nkokore. Ntibyari ibihe bisanzwe, ntibyari ibihe byoroshe, ariko Imana ishimwe nararonse iyindi mashini mba ndifashisha ishobora kubitunganya, naho nayo nyene kumbure novuga ngo irarutwa kubera iyo nifuza ifise capacity isumbiye iya ngaha mfise mubona. None rero nuko byagenze. Imana umuremyi w'ijuru n'isi
turayishimiye rimwe bivuye mu mutima kubona ico gihe yabanye natwe mu bihe bigoye bibabaza biruhisha kandi mbere ahubwo birura kuruta kinini na korotine. Ico gihe ikabana natwe ikatuba hafi gusumba mbere novuga ngo uwundi muntu wari we wese. Mbere mu gihe byabonekana n'abitwa bagenzi bariko baraduta nk'akanuka, aho byabonekana hariho abantu bariko baratuzinukwa, abantu baduherako batuvako, kiba igihe cyo kuba ukwacu twenyene, kiba igihe cyo kuba novuga ngo inyakame, kiba igihe cyo kuba nyamwigendako. Ariko Imana bazi ibana natwe tugirira neza. Mbanje kuja muri birebire ariko mugabo reka ntatwe tubyihoze. None rero turashimiye Imana nyine amahoro yarakoze ko yashizeho igihome ntamenwa, igashiraho akarimbi, igashiraho umupaka hagati y'amateleviziyo na viziyo yacu, maze ibyo bigatuma imbono yacu irokoka muri icyo gihe gihuta imbonesha kure. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. Mu kiganiro rero umutima w'ubugingo cuno munsi twagomba turabire hamwe igice ca mbere ca runo rukurikirana rwa bino biganiro twataziriye ngo Noweli nziza. Ico gice ca mbere naco ca bino biganiro twataziriye ngo Noweli nziza nico twagomba tubashikirize muri kino kiganiro. Ni ukuvuga ngo bya bindi byose twavuga ntitugomba tubibashikiriza icarimwe, tugomba tubaze tubashikirize igice ca mbere. Ico gice ca mbere giheze tuzobashikiriza n'ikindi gice ca kabiri mpaka ibiganiro 10 byose bikwire. None rero imbere y'uko kumbure nsoma amajambo tuza kwifashisha muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, imbere y'uko ndabashikiriza amajambo tuza gushimikirako muri kino gice ca mbere ca bino biganiro, nagomba ngo munyemerere mbanze ncishemwo isengesho, dusenga Imana, twinginga Imana kugira ngo Imana itugirire neza, Imana ibane natwe, Imana ituganirize, Imana itwiyereke iciye muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. Mwami Imana turagushimiye cyane, turagukengurukiye, imbabazi zawe zikiriho na bugingo n'ubu. Turagushimira urukundo rudasanzwe udukunda, urukundo rusumba rw'umuvyeyi wanashaka yokunda umwana wiwe. Tugukengurukiye cyane kuri runo rukurikirana rwa bino biganiro dutanguye uno munsi. Turumaranye igihe kitari gito twifuza kurushikiriza ariko bikaba bitakunze kubera ibihe bitandukanye byabaye, bikaba intambamyi. None rero turatanze ikimazi cyo gukenguruka Mana, utwemereye ukugura imiryango, kandi wewe iyo wugaye nta wugurura, iyo wuguruye naho nta wugara, iyo uvuze nta wuvuguruza, iyo utegetse ibyo utegetse biraba. Turagushimiye ko uyu munsi ariho biguhimbaye, ukemera ko bino biganiro tumaranye iyi minsi yose bitangura bihereye kuri kino gice ca mbere ca bino biganiro. None rero utugendere, utuganirize, utwigishe, wewe mwigisha w'umuhanga. Umuntu wese yiyemeje kuzobana natwe muri zino nyigisho, muri runo rukurikirana rwa bino biganiro, muri ino minsi mikuru ya Noheli, uzoganirize umutima wiwe, uzomwigisha, uzomutahuza, uzomwiyereka, uzomugendere. Urakoze kuri Imana, nanje urangirira neza, uramba hafi, uramfasha, uranshoboza kuvuga ibiguhimbaye byose wifuza ko byoba muri bino biganiro. Izina ryawe ryera Kristo tutabyo tubyizeye, amen. Nuko rero bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, mu nkunde rero dusoma amajambo twifashisha uno munsi, amajambo abonekana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohani intumwa mu gice ca 3 ku murongo wa 16. Dusoma umurongo umwe wonyene, kandi ndizera ntakekeranya ko mbere nkivuze gutyo hoyi hariho abaca bumva ayo majambo ingene avuga. Ndibuka kera igihe radiyo ivyizigiro yugururwa cyangwa se yatangwa muri iriya myaka, ndibuka ingene iryo jambo ryo ryatangura mu ntango y'ibikorwa bya radiyo ivyizigiro, hanyuma mbere niyo bagodotse iryo jambo bagatwasubira bakarisozerako. Iri jambo rero niryo ngomba dusome
hanyuma turyifashishe muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. Mwumva ingene rivuga umurongo wa 16, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice ca 3. Turaba ingene havuga, dusomye ijambo ry'umutwe hariya rivuga ngo ijambo ry'umutwe mbere ryo rivuga ngo Nikodemu. Hanyuma rero umurongo wa 16 uvuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ari rwo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Imana yacu nihimbazwe. Kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ari rwo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo tuno munsi, nta n'amajambo rero murumva yuko abatari bake ndazi muri mwebwe mwari musanzwe muyazi ku mutwe, biroroshe cyane gose kuyafata ku mutwe. Hariya muri ya niga yo kuw'Imana baciye muri ya niga yo kuw'Imana bita ngo ni Sunday School, kumbuye mu maeglize amwe abasenze imisa y'abana, ndizera ko ayo majambo baba barayafashe ku mutwe kandi murumva yuko ari amajambo meza. Aya majambo rero dusomye niyo tugomba twishimikize muri kino gice ca mbere ca runo rukurikirane rwa bino biganiro twise ngo Noweli nziza, canke twataziriye ngo Noweli nziza. Aya majambo kandi dusomye muri kino gice ca mbere, ico tugomba kurabira hamwe kuko twabivuze muri ya ntangamarara, iki gice citwa ngo urukundo rw'Imana ku bantu. Imana yacu nihimbazwe. Muri kino gice ca mbere tugiye gusangira n'amajambo, tugiye guhagarara kuri ino jambo rivuga ngo urukundo rw'Imana ku bantu. Aya majambo dusomye niyo tugomba gukuramwo uru rukundo rw'Imana ku bantu bayo. Imana yacu nihimbazwe. Kandi ndizera neza yuko nimwakurikirana mbere na bino biganiro byose kumbe twamaze kuvuga bizoba ari ibiganiro 10, bizobafasha gutahura neza kurushiriza iyi Noweli, bibafashe mbere no guhimbaza neza iyi minsi mikuru ya Noweli. Imana yacu nihimbazwe. Uyu murongo rero dusomye muri ubu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana intumwa, n'umurongo dukurikiranye neza dusanga utwereka amajambo indwi. Harimwo amajambo indwi makuru ahambaye, afise uburemere, afise ijunja, afise ijambo ridasanzwe. Muri uno murongo dusomye dusangamo amajambo indwi atwereka neza umugambi w'Imana ku bantu bayo. Ni ukuvuga uno murongo dusomye ukurikiranye neza usanga harimwo aya majambo indwi atubwira, atwigisha, adutomorera neza umugambi w'urukundo rw'Imana ku bantu. Imana yacu nihimbazwa. Ayo majambo rero nyene indwi niyo tugomba rero tuvugane ko muri kino kiganiro, niyo tuza guhagarara ko cyane, niyo tuza kwigishanya ko, niyo tuza kuyaga ko aya majambo indwi. Ijambo rya mbere rero tubona muri ano majambo, twabonye umurongo uvuga ngo kuko urukundo Imana yakunze. Tugomba tugarukirize ngaho, kuko urukundo Imana yakunze. Imana yacu nihimbazwe. Ijambo rya mbere rero muri ano majambo indwi tubona muri uno murongo twasomye muri buno butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana mu gice ca 3 umurongo wa 16, ijambo rya mbere tubona muri twereka umugambi w'urukundo rw'Imana ku bantu ni iri jambo nyine rivuga ngo urukundo. Imana yacu nihimbazwe. Urukundo rw'Imana niryo jambo ryuguruye ano majambo indwi tugomba dusangire. Urukundo rw'Imana ni agaheta. Urukundo rw'Imana ruragutse cyane. Urukundo rw'Imana ntiwoharura uburinganire bwarwo. Urukundo rw'Imana ntiwozana imetero ngo upime ubwaguke bwarwo. Urukundo rw'Imana
ni rurerure cane gusumba uko umwana w'umuntu yoba azi guharura, rurarenze cane, rurasumbya uburebure ivyitwa ingero z'uburebure umwana w'umuntu ashobora kuba yarize mu mashure. Abashakashatsi banditse mu bitabo bakavuga ngo ibirometero, amahegitometero, amametero n'ibindi 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 n'ibindi. Urukundo rw'Imana ni rurerure cane kuko urukundo rw'Imana ntaworupima uburebure bwarwo. Urukundo rw'Imana kandi ni rwiza cane. Imana yacu nihimbazwe kubera yuko n'Imana ubwayo ibiyigize uko Imana imeze. Novuga ngo Imana mu yandi majambo ibumbwe mu rukundo. Ibigize ubuzima bw'Imana, ibigize kubaho kw'Imana ni urukundo. Urukundo nibwo rugize Imana. Imana ni umunyarukundo. Imana yacu nihimbazwa. Ano majambo twasomye uyasomye mu yandi Bibiliya cyane cyane nka Bibiliya y'Igifaransa, usanga aya majambo twasomye avuga ngo Imana yarakunze cyane abari mw'isi. Imana yacu nihimbazwa. Imana yarakunze cyane abari mw'isi. Dieu a tant aimé le monde. Imana yacu nihimbazwa. Imana yarakunze ngo cyane. Mu yandi majambo twavuga ngo Imana ntiyakunze buhoro buhoro. Mu rukundo yakunze abari mw'isi, mu rukundo rwayo, mu kugaragaza urukundo, mu kwerekana urukundo, yoyo ngo nta kwirezerva kwahabaye. Imana yarakunze, novuga ngo iherezako. Imana yarakunze, urukundo rwayo rwose novuga ngo irarutanga, iruhereza ku bana b'abantu. Imana yarakunze cyane abari mw'isi. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo tuno munsi, bisigura ngo rero cyangwa bitwereka yuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi. Imana bitwereka yuko Imana ngo yakunze cyane, urukundo rwinshi cyane, urukundo novuga ngo rurenze ubwo twoharura, urukundo rwose abari mw'isi. Imana yacu nihimbazwe. Muri ya ndirimbo y'amajana 354 mu gitabo c'indirimbo zo guhimbaza Imana mu Kirundi, mu ntunge mvuge iyo nimero kuko niyo nzi neza. Hariho n'indirimbo zo gushimisha Imana kumbure mu gitabo c'indirimbo zo gushimisha Imana kumbure ngo mu Kinyarwanda, ariko sinzi nimero ngo indirimbo ngo ni nimero zingahe. Mugabo mu gitabo twebwe dukoresha twebwe abarundi, inimero amajana 354 tuhasanga amajambo meza cyane aryoshe avuga ku rukundo rw'Imana, aho umuririmbyi yavuze ngo mbega urukundo rw'Imana rworuha ruserangurika. Aravuga ngo rusumba ukwezi, rusumba izuba, kandi kuzimu rushikayo. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunze ba kino kiganiro umutima w'ubugingo, abavuga ngo mbega urukundo rw'Imana yacu rworuha ruserangurika, rwoharurika. Aravuga ngo rusumba ukwezi, rusumba izuba, mbere ngo n'ikuzimu naho rubasha gushikayo. Aravuga ngo rwatumye Yesu aza mw'isi yacu ngo induhe aturuhure. Imana yacu nihimbazwe. Kandi mbere y'abana nyavuga ngo mbere na wa mwana w'icangazi, ubwo rukundo nyene ngo rwatumye se amwakira. Imana yacu nihimbazwe. Iyo ndirimbo muzorabe havugwamo amajambo menshi, muzorabe iraryoshe. Urukundo rw'Imana niryo jambo rya mbere turiko turavuganako. Urukundo rw'Imana niryo jambo riza imbere runo mugambi Imana ifitiye abantu.
Imana ibafitiye urukundo rudasanzwe. Aya majambo indwi turiko turavugana ko urukundo rw'Imana nibwo ruza imbere y'ibindi byose. Ibindi byose biza binyegejwe mu rukundo rw'Imana. Ibindi byose turonka bikomoka mu rukundo rw'Imana. Ibigize umugambi Imana ifise ku bantu bikomoka mu rukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana nibwo ruca inzira, hanyuma ibindi bigakurikira. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo tuno munsi, hanyuma tubandanije uko tuza kugarukira kuri ino jambo ryonyine rya mbere. Ijambo rya kabiri naryo twabonye muri ryo murongo havuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo bitunege n'ibindi. Ijambo ndondamwe rya kabiri n'ijambo rivuga ngo urukundo Imana yakunze abari mu isi rero. Ijambo rya kabiri muri ano majambo turiko turarabira hamwe ni ijambo rivuga ngo abari mu isi. Imana mu kurema umwana w'umuntu yamuremye mu ishusho yayo, imwishushanya ko, iravuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Imurema mu ishusho yayo, imwishushanya ko, hanyuma imuhumekeramo impwemu y'ubugingo. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero inyuma yaho habayeho imigenderanire myiza hagati y'Imana. Inyuma y'imigenderanire myiza rero yabaye hagati y'Imana n'abantu bayo, icaha cahavuye cinjira mu isi. Hahavuye haza icaha mu isi, abantu bakora ibyaha, kandi ubwa mbere na mbere ata byaha byari mu isi. Hahavuye habaho icaha cinjira mu isi, maze ingeso z'abana b'abantu zica ngo zishishikara kononekara, zikuraho ya migenderanire myiza yari hagati y'Imana n'abantu bayo. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo. Muribuka yuko kumbura ko bakunda gusoma Bibiliya, Imana yavuze ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, haganze isi n'ibiri yuzuye n'ibiri muri yo n'ikirere n'ibindi byose, tureme umuntu. Hanyuma Imana irarema umuntu, imuhumekeramo impwemu y'ubugingo. Uwo muntu imushyira mu itongo rya Edeni yatunganije, itongo ryiza ririmo ivyamwa ngo by'ubwoko bwose, ibyo tutabona kino gihe. Ico gihe byari bihari. Murabizi ko ibintu bigenda bihinduka, iminsi itituke, bimwe bipfa byononekara, bidisparesa, ibintu nyene nk'ibyo. Hanyuma rero umuntu aba muri iryo tongo, Imana iranezerwa, Imana igiriranire imigenderanire myiza n'umuntu yaremye n'abantu yaremye, kuko yari Adamu na Eva. Ntituzi igihe byamaze babanye neza. Imana ngo ku mugoroba, ku kayaga ko ku mugoroba, hajya ku muhingamo, ngo yahoriza ikaza gutemberera ba bantu yashira mu itongo ryayo. Kubera iki? Kubera Imana abo bantu yari yabaremye mu ishusho yayo, yarumva ifise affection kuri bo, yarumva ibakunze. Imana urukundo yari bafitiye rwayitera kutaguma mu ijuru, ngo igahaguruka ikava mu ijuru ikaza izanwe no gutembera ba bantu mu itongo rya Edeni. Ntituzi igihe byatwaye, bikaza ikabatemberera, ikababaza ingene biriwe. Kumbe n'andi magambo menshi namwe murabyumva, ntiyabije kubaraba gusa, ntiyabije kubakangamira, yaraganira nabo, yarabaganiriza. Urumva novuga ngo bari nk'abagenzi b'Imana, bari abana bayo. Hanyuma rero mu nyuma rero ngo Satani araraba, amaze gukorogwa avuye mu ijuru, araba ingene Imana ibanye neza n'abo bantu mu itongo rya Edeni. Satani nawe agira ishari, agira inzigo, agira urwango, arabona atari abantu bya byiza nahoramwo niyo bazoteba bajimira n'imperuka.
aba bantu ndazi mw'ijuru ingene bimeze, aba bantu nanje reka ndabateshe intumbero, ndabakure ku Mana, ndabatandukanye n'Imana. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo. Hanyuma rero Satani acaraza ngo mw'ishusho y'inzoka azaganiriza wa mugore Eva mw'itongo rya Edeni. Ayo majambo ntidupfa tuyaza ko cane kuko siyo ntumbero, ariko mugabo mu ncamake murazi yuko yaje akamubwira ngo mbega none burya ni koko Imana yarababujije ngo ntimuzohirahire ngo hagire igiti na kimwe murye ko co ngaha mw'itongo. Ni ukuvuga yakreye confusion afatiye ku vy'Imana yababwiye, mugagaragaza kubihindukiza kugira ngo aronke ahaca baganire na Eva. Hanyuma rero baraganira, Eva ati oyaye bimeze uku, ibindi biti byose byo mw'itongo turemerwa kubiryako kiretse ibiti bibiri, igiti kimenyekanisha ikibi n'iciza hamwe n'igiti c'ubugingo. Ibyo yatubwiye Imana ko nitwabirya n'ugupfa tuzopfa. Hanyuma Satani ati haba n'intete haba namba ntababe, Imana yarababeshe, irazi yuko umunsi mwokigiye kw'ico giti mwoca mumera nk'Imana mu kurema. Ntimwoshobora kwitwa ibiremwa gusa, ahubwo namwe mwoba abaremyi, namwe mworonka izindi imbaraga zidasanzwe, mworonka iyindi authority idasanzwe. Atangwa kubereka yuko hariho ibindi bivyoca bikoreka, ahubwo bagaca baringanira n'Imana, kuko nawe nyene icari camukuye mw'ijuru kikamukororera mw'isi, agahanwa agakugwa mu bwiza bw'Imana mw'ijuru. Nuko yagombye kuringanira n'Imana, nuko mbere yagombye gukubita kudeta Imana. Yavuga ati rero aba bantu ninabereka yuko bazoca baringanira n'Imana, bazoca baba abaremyi nk'uko umuremyi w'ijuru n'isi ameze, Imana yayo imeze, nzoba ndabatandukanije n'Imana burundu. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero ca giti barakiryako, tunageze kumera nk'abasimbagurika kumbure nk'abanyarutsa, barakiryako. Hanyuma bakiriye baca babona ko bari gusa ibintu nyene nk'ivyo. Murabizi ko mu nyuma Kayini na Abeli, abana ba Adamu na Eva, nabo bahavuye bicana. Kayini yica Abeli kubera iki? Icaha cinjiye mw'isi. Cinjiye mw'isi rero ingeso z'abana b'abantu zica zishishikara kononekara. Inyuma yaho Kayini yiciye Abeli, havuye haza igihe co kwa Nowa, naho nyene ngo hakorwa ibyaha vyinshi, ibyaha vy'umurengera, kugeza aho Imana yicuza ico yaremeye umwana w'umuntu. Ico gihe cose ingeso z'abantu ngo zari zamogoreye gukora ibibi. Urusomya mu gitabo c'Itanguriro igice ca 6 uzobona amajambo atari make yerekana ingene ingeso z'abana b'abantu zari zononekaye mw'isi. Ni ukuvuga rero ingeso z'abana b'abantu zirononekaye, abantu ngo bamogoreye gukora ibyaha, bamogoreye gukora ibibi, ibintu Imana ibona ko ari bibi, Imana birayibabaza. Ni ukuvuga ngo ibintu biba bibi. Ariko rero nubwo biruko, nubwo abantu bacumuye, nubwo abantu bababaje Imana, nubwo abantu bahemukiye Imana, nubwo abantu batakoze ivy'Imana yagomba, bene data ndababwira ngo Imana yashishikaye gukunda abari mw'isi. Rwa rukundo rw'Imana rwashishikaye gutumbera abari mw'isi, ntibyatumye urukundo rw'Imana ruhera burundu. Imana ngo yashishikaye gukunda abari mw'isi, ngo ikamana ntaryo ijoro n'umurango, umunsi ku wundi, irondera ingene yogarukana ba bantu bazimiye, bagiye kure yayo, bayivuyeko kubw'uko bohejwe na Shetani nyosha mbi. Imana yagumye irondera ingene yobagarukana mu bwiza bwayo, yobagarukana muri presence yayo, yobagarukana mu migenderanire myiza yari yaripfuje ko yobana nabo. Imana yagumye irondana ntaryo ingene yogarura abantu mu migenderanire myiza. Niho yacigira ikazana inogwa ngo urutonde, intonde yishaka yuko izo ntonde zobafasha kuyubaha, zobafasha kumenya karimbi
kabo badakwiye kurenga, k'ibyo badakwiye gukora. Murazi yuko cagiye ku musozi Sinayi, Imana yahaye amabwirizwa 10 Mose kugira ngo bamenye yuko badakwiye gukora ibi, badakwiye gukora ibi. Imana ibabuza byinshi badakwiye gukora: ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukipfuze umuntu nabi, wubahe izina ryanje, uryubahe, ntukambangikanye n'izindi mana, ibintu ngenda n'ibyo, wubahe so na nyoko. Amabwirizwa si ibyo byonyene, n'inyuma yaho habaho abacamanza bari baje kugerageza gushira ibintu ku murongo. Iyo abantu bafise ibyo bapfa bakaza bakabatunganiriza, si ibyo byonyene, Imana irahava ishiraho abavugishwa, abaprofete, abahanuzi, aho Imana yabatuma ikababwira ibyo ibagombako, inzira bakwiye gucamwo, ibyo bakwiye gukora, ukuntu bakwiye kubaha Imana yacu nihimbazwe. Biciye muri bya byagezwe 10 y'amabwirizwa 10, biciye mu mpanuro bagenda barahabwa n'abakozi b'Imana batandukanye, aribo bano bavugishwa. Ibyo byose Imana yari itumbereye kuraba ko yobagarukana muri ya migenderanire myiza yahozeho ubwa mbere, icyaha kitarinjira mu isi, ingeso z'abana b'abantu zitarononekara. Imana ishishikara kurondera ingene yobagarukana mu migenderanire myiza. Imana yacu nidutabare. Imana rero yarakunze abari mu isi urukundo rutagira nkunzi. Imana yarakunze abari mu isi urukundo rutarobanura abantu ku butoni. Imana yarakunze abari mu isi urukundo rutangirwa ubuntu, rudatangirwa amahera, urukundo rutagurwa mu isoko, urukundo rutagurwa mu ma alimentation, urukundo rutagurwa mu ma supermarché, urukundo udashobora kuronda ikiguzi cabo, urukundo utosanga mu mamangazini, urukundo rudafise ikiguzi wovuga ngo reka ntange kino kiguzi uvuga ngo ndone n'urukundo. Ubwo rukundo rero nibwo Imana yakunze, kandi ubwo rukundo rw'Imana mwumva ngo rwatumbereye abari mu isi bose. Imana yacu nihimbazwe. Ubwo rukundo rw'Imana ntigwatumbereye ibiti n'amabuye, ubwo rukundo rw'Imana ntigwatumbereye ibikoko, oyaye, kuko ibibindi byose Imana mu kubirema yabiremye ikoresheje ijambo gusa. Novuga ngo yarabifyatagura ikavuga ati iki ni kibeho kigaca kibaho, iki ni kibeho kigaca kibaho. Ariko ngo igeze ku muntu yamuremye mu ishusho yayo. Imana yacu nimbaza, kubera ko umuntu yamuremye mu ishusho yayo, nicyo gituma urukundo rwayo rwaguma rutumbereye umwana w'umuntu, kubera ko yaremye mu ishusho yayo. Ni ukuvuga ngo Imana ntibyayinezera, byarayibabaza kubona ishusho yayo, umuntu basa, umuntu yaremwe mu ishusho yayo ariko arakora ibyaha, kandi ibyaha nabyo ari umugararizo, ari ukugarariza Imana, ari ubugarariji. Imana yacu nihimbazwe. Bene data abakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo, Imana rero ngo urukundo rwayo rwatumbereye abari mu isi bose, abazungu n'abirabure, abadimudimu n'abarabu, barebare na bagufi, abatunzi n'abakene, banyarucari n'abifise. Urukundo rw'Imana ngo rwatumbereye abari mu isi bose sans exception aucune, atanumwe arobanuwemwo. Ahantu hari amajambo akomeye, ni ukuvuga ngo ntigwisunze ubusumbasumbane buhari. Birashoboka yuko umuntu aravye umuryango avukamwo, aravye igihugu yavukiyemwo, aravye igihugu yakuriyemwo. Nibuka igihe kimwe niri ku ntebe y'ishure, nigeze kumva umuntu avuga ngo jewe ngo hame ngo noja hanze, ngo ni nimero ngo noca ngo nkuraho, nta muntu n'umwe noye nimero yanje ngiye hanze. Akumva ko umengo yobagiye nyiraga ahantu sinzi, kandi ukumva ko ata n'umuntu ashaka yuko yomenya iyo ari, ukumva nyine ko umengo sinzi. Urukundo rw'Imana rwatumbereye abari mu isi bose, abahambaye n'aboroshe.
ntaco bitwaye kuba uri nyarucari, kuba uri umukene, kuba uri umworo, kuba uri kimuga, kuba uvunitse ukuguru, kuba udafise intoki zikwiye, kuba ufise ubujana, kuba ufise uburegeya ngaha. Ibyo ntibisigura yuko hariho abantu yakunze kukuruta, ibyo ntibisigura ko hariho abantu Imana ikunda kugusumba, kubera urukundo rw'Imana yacu bene data rwatumbereye abari mu isi bose ata n'umwe avuyemo, kubera ko bose baremwe mu ishusho yayo. Iby'ubusumbasumbane mu buzima bwa misi yose, mu mibereho, iby'uko hariho abize menshi nawe ukiga makeya, ibyo ntibisigura ngo niwe urukundo rw'Imana rwatumbereye cyane gusumba wewe. Oyaye, urukundo rw'Imana rwatumbereye abari mu isi bose, nawe urimwo, naho uciriritse, naho uri nyarucari, naho kumbure umuryango uvamwo ari umuryango nuvuga ngo ubayebaye, ariko urukundo rw'Imana rukuriko. Urukundo rw'Imana ruri kuri wewe. Imana iragukunda kuko uri ishusho yayo, yakuremye mu ishusho yayo, yipfuza ko uba mu migenderanire yari yaripfuje yuko abantu ba mbere babamwo. Imana yatumye dutabare bene data. None rero n'iri jambo rya kabiri, urukundo rw'Imana, niryo jambo rya mbere. Bwa kabiri, abari mu isi. Urukundo Imana yakunze abari mu isi bose, harimo na jewe, harimo na wewe uri kurakurikirana kino kiganiro umutima w'ubugingo tuba munsi. Nawe urukundo rw'Imana rukuriko. Imana iragukunda, Imana irakubabaye, Imana irakwitwararika. Imana igomba ko uba mu migenderanire myiza, hagati yayo nawe habaho imigenderanire myiza. Igomba yuko utaba umugarariji, igomba yuko utagendera mu bugarariji ari byo byaha. Igomba yuko usabana nayo, ugirana imigenderanire myiza nayo. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo tuno munsi. None rero nuko ijambo rya gatatu naryo tugomba guta turifatanya n'ijambo rya kane. Ijambo rya gatatu rivuga ngo gutanga, kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ari rwo rwatumye itanga. Gutanga rero ni ijambo rya gatatu. Itanga umwana wayo w'ikinege. Umwana wayo w'ikinege rero ni ijambo rya kane. Tugomba rero kuyafatanya aya majambo, tuyagirira ijambo rimwe ariko anyegejwemwo ijambo rya gatatu, gutanga. Ijambo rya kane, umwana w'ikinege. Imana yacu nihimbazwe, tuca turonka gutanga umwana w'ikinege. Kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi bose ari rwo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. Turiko turavuga ya majambo indwi twavuga yuko twabonye muri no murongo. Aya majambo atwereka umugambi w'urukundo rw'Imana ku bantu. Ijambo rya gatatu rero tubonye ko rivuga gutanga. Ijambo rya kane, umwana w'ikinege. Turayafatanya tuvuga tuti gutanga umwana w'ikinege. Imana yacu nihimbazwe. Tumenyereye kubona mu buzima bwacu bwa misi yose aho tuba nagomba aho dutuye mugabo byose nta ngorane. Murazi ko ibinyarwanda n'ibirundi byose bisa n'ibigomba gusa mu bice novuga ngo bitari bike kwijana. Rero tumenyereye kubona mu buzima bwacu bwa misi yose ahari urukundo, ahari ndakunda, ahari ndagukunda, ahari joteme, ahari nakupenda, ahari I love you. Ahantu hari urukundo habaho no gutanga. Imana yacu nihimbazwe. Ahari urukundo hama hariho obligatoire gutanga. Mu yandi majambo, nta rukundo rudatanga, nta rukundo rw'ubugugu, nta rukundo rw'ubukasi, nta rukundo rw'ingumyi. Urukundo, ahantu hari urukundo gatuma kaba gatoya ariko kahabe. Urukundo rero nabwo Imana yakunze abari mu isi
ntigwabaye urw'amajambo gusa, kuko abandi bamwe bavuga ngo urukundo si amajambo, urukundo si joteme, urukundo si sheri shushu, urukundo si bebi, urukundo si hani, urukundo si nani majambo, kumbure sinzi murabona nihatari amajambo y'inkono ni menshi. Urukundo si ajya amajambo yonyine, ahubwo inyuma y'ajya amajambo uzohora uraba neza ko hariho ijambo ryo gutanga. Urukundo si amajambo ngo urukundo n'ibikorwa, ntihari majambo. Yego urukundo n'amajambo, ariko ni amajambo anyegejwemwo ibikorwa, ni amajambo anyegejwemwo gutanga. Urukundo rutagira ico ruguha ataco rwikura gatume kaba gato mugabo kaboneka. Urwo rukundo rudatanga si urukundo, kubera urukundo rutegerezwa guherekezwa n'amajambo, rutegerezwa guherekezwa bamena ko n'ibikorwa, ntiruherekezwa n'amajambo, kuko urukundo n'amajambo arimwe n'ibikorwa. Imana yacu nihimbazwe. Imana rero nayo urukundo yakunze abari mu isi, kubera yuko Satani yari hajya acunganywe n'abantu arondera ingene yobagumiza mu byaha, ntibazobivemo, ntibaze bakizwe, ntibazohinduke, ntibazosubire kuba muri ya migenderanire myiza, kuko vyohava bituma bazomusubira muri ca kibanza ciza yahoramwo. Satani yari acunganywe n'abantu kugira ngo ahangane n'Imana, ayereke ko yayemeje yuko abantu bamugoreye gukora ibyaha. Dusomye hariya muri igitabo cy'Itanguriro igice cya 6, singomba ko turayasoma yose aya majambo, ngomba kubabwira ibintu bikuru byari bihari ico gihe, mu gihe ca Nowa, igihe Imana ihisemo kuranduza isi umwuzure. Ijambo rimwe rivuga ngo ibibi by'abantu byari byinshi mu isi. Ijambo rya kabiri rivuga ngo isi yari yononekaye imbere y'Imana. Ijambo rya gatatu rivuga ngo isi yari yuzuye umujyano. Ijambo rya kane naryo rivuga ngo ibyiyumviro by'imitima yabo byari byamogoreye gukora ibibi. Ibyo ni ibintu bine bikuru bibonekana ngaho muri kino gice cya 6, imirongo 12 ya mbere mu gitabo cy'Itanguriro. Murumva rero Satani yaguma gwiza ingeso mbi mu bantu, abantu bashaka gukora ibyaha ntiworaba. Hanyuma rero Imana nayo rwa rukundo rwayo rukayiraza ishinga, yiyumvira ngo mbega nokora iki, ndabigenze gute, aba bantu ndabakunda, singomba ko biherera hiyo, ndipfuza kubona nabagarukanye muri iyi migenderanire myiza, ndipfuza kubona bahindutse, ndipfuza kubona ibintu bimeze neza. Mbega nokora iki kugira ngo bano bantu ndabagarukane? Mbega nobacunguza iki, nobakwegesha umugozi nyabaki? Mbega notanga iki c'agaciro cotuma kiba incungu kugira ngo bano bantu ndabagarukane mu migenderanire myiza? Urukundo rw'Imana rero yadukunze twebwe abari mu isi ntigwabaye urukundo rw'amajambo gusa, ntigwabaye urukundo rw'akarimi gusa, ntigwabaye rwo kudusesa kw'akarimi gusa ngo iradukunda gusa, ariko rwabaye urukundo rwayiraje kujya musonga, niko novuga, rurayibuza amahoro, ruyitera kumva yotanga ikintu cyose gishoboka mugabo gitume isubira kutugarura, gitume isubira kuturekipera. Imana yacu nihimbaze. Rero Imana muri byinshi yiyumviriye isanga ikintu cotuma umwana w'umuntu asubira gucungurwa, akaba yokugwa ko ubuhoma bw'ibyaha yagendeyemwo, asanga ni ugucungurwa n'amaraso y'utagira igicumuro. Imana yacu nidutabare. Urukundo rw'Imana rero ruyisunika, ruyishikana ku rugero rwo gutanga umwana wayo w'ikinege. Ihitamwo gutanga umwana wayo w'ikinege
kugira ngo uyu mwana wayo w'ikinege asubire agarukane muri ya migenderanire yahahoze aba bantu bataye Imana, aba bantu basigaye bagendera mu byaha, aba bantu banyuranije n'Imana. Imana rero icihitamwo gutanga umwana wayo w'ikinege. Umwana wayo w'ikinege ni ukuvuga ubu bufise ari umwe rudende rwa dege imbere n'inyuma, ata wundi ufise, binashoboka mbere akaba ata n'uwundi witeze kuzohava uronka. Iyumvire rero uronsa akana kamwe rudende rwa dege, nta n'akandi witeze kuronka, hanyuma hagati haza umuntu akubwira ngo kampe ngo ndagakeneye. Yarabaye kuri Aburahamu kandi byari bifise icyo bisigura kuri ibi bya Yesu, ingene Imana umubyeyi wacu yemeye gutanga umwana wayo w'ikinege nk'uko Aburahamu nawe yari yemeye gutanga ikimazi arico mwana wiwe Isaka. Imana yatumye dutabara. Rero n'ano majambo gutanga niryo jambo rya gatatu muri ya majambo indwi turiko turarabira hamwe. Umwana w'ikinege nawe niryo jambo rya kane. Imana rero bene data, urukundo dukunda nirwo rwakomotsemwo ugutanga umwana wayo w'ikinege ari we Yesu Kristo, kugira ngo aze asubire abe umuhuza w'Imana n'abantu, kugira ngo asubire aze aduhuze n'Imana biciye mu rupfu rwo ku musaraba, aducunguze amaraso yiwe ku musaraba bambwe, hanyuma natwe tubamburwe, acumitwe icumu ryo mu rubavu natwe ducungurwe, tubone gusubira kuronka ahantu twoca kugira ngo twemerwe n'Imana. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero tugeze ku ijambo rya gatanu, kandi naryo nyene ngomba ko turifatanya n'ijambo rya gatanu kugira ngo bice bigira iryungane rimwe ryumvikana. Twabonye ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi arirwo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese ntazopfe rubi. Rero ijambo rya gatanu ni ijambo rivuga ngo umwizera, umwizera. Hanyuma ijambo rya gatandatu nawe naryo ni wese, ari kuvuga ngo umwizera. Hanyuma wese naho ni ijambo rya gatandatu, wese naho ni kuvuga ngo uwo ari we wese. Imana yacu nihimbazwe. Aha rero ni kuvuga ngo uwo ari we wese amwizera, umwizera uwo ari we wese abone guhabwa ubugingo budashira. Bigomba kuvuga ngo Imana yatanze uyu mwana wayo w'ikinege kugira ngo umuntu uwo ari we wese uko yoba ameze kose, ntacyo bitwaye ubukene yoba afise, umuryango uba yabaye avamwo, igihugu avamwo, ntacyo bitwaye urukoba afise kumbure ko ari umuzungu cyangwa umwirabure, ariko kondisiyo imwe yonyine ngaho ibonekana no kuvuga ngo ni kondisiyo y'umwizera. Apana igikoko, apana igiti cyangwa ibuye, kuko ibyo ntibyizera Imana, ibyo ntibirimo ya shusho y'ubumana, ntibyaremwe mu ishusho. Ariko Imana yashatse gushyiraho ikintu cyotuma umuntu uwo ari we wese muri bano bantu bayivuye ko habaho kondisiyo imwe rudende rwa dege ituma asubira mu migenderanire myiza hagati yiwe n'Imana. Iyo kondisiyo nayo ivuga ngo uwo ari we wese uko yoba ari kose anyizera, anyemera, yemera umwana w'intama w'Imana, yemera uyu mwana w'ikinege. Uwo muntu uwo ari we wese, naho yoba wowe uri kurumviza kino kiganiro umutima w'ubugingo c'uno munsi, ukuri kose, hatitaweho ibyaha ufise wakoze biboneka imbere y'Imana, hatitaweho ingeso zawe ko ari mbi ari nyinshi sinzi, ariko umwizera uwo ari we wese, naho yoba Sawuli w'Itaruso ari mu nzira z'i Damasiko,
gucobogoza abana b'Imana, naho yoba Mariya Magadalena wa wundi yari arimo igitero c'abadayimoni indwi ngo bakomakomeye, naho yoba mbere na ca gisuma cabambanywa na Yesu ku musaraba, umwizera uwo ari we wese apfe kumwizera, naho yoba afise sitati mbi, naho yoba afise novuga ngo identite mbi y'ubwicanyi, y'ubushakanyi, y'ubusambanyi, y'ubusuma, y'ingeso mbi z'uburyo butandukanye, yo gukinyiza abandi, yo kurenganya abandi, uyo muntu naho yoba ari umurozi, ariko ko ari umuntu w'Imana yaremwe mu ishusho yayo. Uyu muntu amaze kuba ari umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana, hanyuma akongera ko agatera intambwe akavuga ngo nabonye ko ibyo ndimwo ari bibi, ibyo ndimwo si byiza, Imana ntigomba ko mba muri bino bintu, hanyuma agatera intambwe akavuga ngo ndemeye ko ndi umunyabyaha, ndemeye ko ibyo nakoze atari byiza, Mana ndakwizeye ko ari wowe mucunguzi wanjye, ko ari wowe ushobora kunkiza akabi, ko ari wowe ushobora kumparira ibyaha, ko ari wowe ushobora kunkura muri bino bintu ndimwo. Uyo muntu ngo aca ahabwa ikintu cya nyuma tugomba turangirize ko cyitwa ubugingo budashira. Ubugingo budashira rero niryo jambo rigira indwi muri ano majambo indwi twariko turarabira hamwe. Twabonye ya majambo avuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi arirwo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese ntazopfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Imana yacu nihimbazwe. Ijambo rya nyuma niryo tugomba kuvuga ko rivuga ngo ubugingo budashira. Uyu mugambi w'Imana rero utangurira mu rukundo rw'Imana ukarangiriza mu bugingo budashira. Imana yacu nihimbazwe. Icyaha igihe cinjira mu isi cakwegeye akaga, cakwegereye akarambaraye abana b'abantu, kuko cabakwegeye urupfu. Novuga ngo umuntu wese ari mu isi aba akwegewe urupfu, akwegewe gupfa, kubera yuko burya byari byaravuzwe yuko nibahirahira bagakora iby'Imana yababujije bakazobura gupfa. Rero icyaha cinjiye mu isi cadukwegeye urupfu, ariko urukundo rw'Imana rwogo igihe rwinjiye mu isi, urukundo rw'Imana rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Rumaze kuza mu isi rwogo ntigwatuzaniye urupfu, ntigwatuzaniye gusinzikara, ahubwo rwaduciriye icanzo kidushikana mu bugingo budashira. Ni ukuvuga urukundo rw'Imana rutaraza mu isi, urukundo rw'Imana rutarigaragaza ku bana b'abantu, muri izi ntambwe zose zagiye ziraba Imana igaragaza urukundo rwayo ku bana b'abantu, nta nzira, nta bundi buhinga, nta yindi novuga ngo solution yari ihari ishobora gushikana umuntu mu bugingo budashira butarimo umubabaro. Ariko urukundo rw'Imana rumaze kuza rwaciye icanzo, aho twari duciriwe icobo kitujana imahonero, kitujana muri gihenomu, kitujana mu muriro w'ibihe bitazoshira mu gihano tuzohanwa hamwe na Satani. Urukundo rw'Imana rwogo rwaciye ruza ruducira icanzo kidushikana mu bugingo. Uwemeye guca muri icyo canzo yaciriwe n'urukundo rw'Imana, naho rwashyizeho kondisiyo ivuga ngo uwizera uyu mwana w'ikinege ntanze, kugira ngo apfe ku bwanyu, apfe mu gishingo canyu, amaraso yiwe ayabacunguze mu bw'abanyabyaha. Umwizera, uwemera kuharigwa ibyaha nawe, uwemera kwatura ibyaha byiwe, uwemera kwakira ingabire y'agakiza, uwemera kwakira
iyi ngabire ivuye mu rukundo rwa jewe Imana yanyu, uwo ari we wese uyo muntu azoba asubiye kuba restore, azoba asubiye kugirane gusubizwa ubugingo budashira bw'umunezero nari narateguriye abantu. Imana yacu nihimbazwe. Ni ukuvuga mu yandi majambo, urukundo rw'Imana rwaje kugira ngo ruburizemwo wa mugambi Satani adufise ko wo kugira ngo adutandukanye n'urukundo rw'Imana, adutandukanye n'ivy'Imana yari yaduteguriye. Imana yacu nihimbazwe. Bene data, n'ano majambo rero twariko turabira hamwe, twabonye ko ijambo rya mbere rivuga ngo urukundo rw'Imana. Nuno murongo twasomye uvuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazopfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Ijambo rya mbere tubonye rivuga ngo urukundo rw'Imana. Ijambo rya kabiri naryo rivuga ngo abari mw'isi. Imana yakunze abari mw'isi, ntiyakunze imisozi n'amashamba kuko ivyo ntivyaremwe mu ishusho yayo, ariko Imana ifitiye affection, ifitiye urukundo rudasanzwe twebwe abari mw'isi. Tubonye rero yuko ijambo rya kabiri rivuga ngo abari mw'isi niba Imana yakunze, kandi ko urukundo rwayo rwatumbereye abari mw'isi bose, na jewe na wewe ata n'umwe avuyemwo, hatitawe ho kuvuga ngo kumbure ubusumbasumbane bw'abantu, abafise vyinshi n'abatabifise, abize n'abatize. Oya, urukundo rw'Imana rwatumbereye ishusho yayo. Iyo shusho nayo ni ishusho y'Imana yashize mu muntu yaremye, ikamuhumekeramo impwemu y'ubugingo. Ijambo rya gatatu twabonye rivuga ngo gutanga, rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Naryo iryo jambo rya kane. Gutanga ijambo rya gatatu, umwana w'ikinege ni ijambo rya kane. Tubonye yuko urukundo rw'Imana rwayishikanye ku rugero rwo kwemera gutanga umwana wayo w'ikinege, kuko urukundo yadukunze twebwe abari mw'isi atari urukundo rw'akarimi gusa gasosa, atari urukundo rwa sherisheri gusa mugabe bikagarukira ngaho gusa, ahubwo ari urukundo rwemera gutanga n'iby'agaciro bidasanzwe. Nejo bundi umuntu avuga ngo ndagukunda, dukundane tugire. Niko muri imigenderanire y'urukundo, ni umugenzi wo ku ishuri, ni umugenzi wo ku kazi, ni umugenzi kumbure cyangwa unashakane n'urukundo kumbure ngira ngo rw'abakeneye kubakana. Icitwa urukundo rwose niwagisuzuma ugasanga ni urukundo rutikura, azoba ari ay'akarimi, bizoba ari ubw'uburyarya, niko novuga, bizoba ari urukundo. Kuko urukundo rwama ruherekejwe n'ibikorwa byo gutanga no kwitanga. Ijambo rya gatanu twabonye ari ijambo rivuga ngo uwumwizera, ni ukuvuga uwizera Yesu Kristo wa mwana w'ikinege. Ijambo rya gatandatu naryo twabonye ngo uwo ari we wese, uwumwizera uwo ari we wese. Ijambo ry'indwi rero rirangiza no majambo indwi twavuze ko dusangira muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi mu gice ca mbere ca rw'urukurikirane wa bya biganiro twataziriye Noweli nziza. Kino gice ca mbere rero twise urukundo rw'Imana ku bantu, gisozerwa n'ijambo rivuga ngo ubugingo budashira. Imana yacu nihimbazwe. Imana idufitiye umugambi wo kuduha ubugingo budashira nitwemera tukizera Yesu Kristo, kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi rwatumye itanga uyu mwana wayo w'ikinege kugira ngo aze aducungure, kandi yaraducunguye. Maze ngo inyuma yo gucungurwa, inyuma yo gutanga umwana wayo w'ikinege, haba hasigaye ibintu bibiri gusa. Ni icy'uko uba uri umuntu yaremwe mu ishusho yayo, hanyuma ukemera kwakira uyu mwana w'Imana yatanzwe ku bwacu. None rero n'ano majambo sinzi wewe uri kuradukurikirana ko wamaze kwakira Yesu, mbega waramaze kumwizera? Tubonye ngo umwizera uwo ari we wese uko ari kose ntacyo bitwaye
kuba atunze cyangwa adatunze cyangwa akenye adakenye, ariko uwo ari we wese yemeye guca bugufi akamwizera akamwakira ngo amubere umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, akemera kumanika amaboko beza ngo horeme, akemera ko atsinzwe, akemera kuva mu bugarariji bw'ibyaha Shetani yakwegeyemo abantu. Uyu muntu uwo ari we wese agize iyo ntambwe akamwakira, acaba umwana w'Imana. Nasomye andi magambo avuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Imana yacu nihimbazwe. Mbega wewe ariko urakurikirana kino kiganiro umutima w'ubugingo cy'uno munsi, muri kino gice cya mbere duhereye ko cyitwa urukundo rw'Imana ku bantu. Mbega waramaze kwakira Yesu Kristo ngo akubere umwami n'umukiza mu bugingo bwawe? Ubwo ni wowe ukiri umuja w'ibyaha. Yesu yatanzwe ngo aze kutubera incungu, aducunguje urupfu rwo ku musaraba, aseshe cyangwa se avuye amaraso yiwe, kuko yari amaraso y'utagira igicumuro, bikwiye ko ari atwoza ibyaha. Yaje kugira ngo bikunde dusubire duhabwe uburenganzira twari twaratswe cya gihe abantu bakorokera mu byaha, hanyuma igihano cyo gupfa rubi kikabashikako. Ariko mugabo Yesu yaje kugira ngo aducire inzira, aduhe yandi mahirwe ya kabiri, aduhe deuxième chance, kugira ngo bikunde umuntu yokwemera kumwizera, umuntu yokwemera kwihana ibyaha, umuntu yokwemera ngo Mana mbabarira, Mana ibyo mazemo iminsi ngenderamwo, izi ngeso ngenderamwo, ubu busuma n'ubwicanyi n'ubusambanyi n'ubushakanyi, ibi bintu by'amacakubiri byanganje, ibi bintu by'ishano, by'uburozi, by'ubupfumu n'ubupfumukazi, by'ubukonikoni, by'amareba, by'ubupfungakiwani, Mana mpisemo kubyihana, ndakwingiza ngo umbabarire, naracumuye, ni koko naracumuye, ariko ndatahuye yuko Yesu yaje kugira ngo asubize uburenganzira natwe n'ibyaha ngenderamwo. Ndatahuye yuko incungu Yesu Kristo yabambwe kugira ngo mbamburwe, yacumijwe icumu kugira ngo ncungurwe. Ndatahuye yuko hamwe no mwizera noca mbabarirwa, hanyuma ngahabwa ubugingo budashira, kuko havuga ngo umwizera wese ahabwa ubugingo budashira. Ndatahuye yuko bigishoboka, erega sinari ko byoshoboka ko nanje ndi umunyabyaha ruhebwa, ndi umunyabyaha kuri runo rwego, ndi umunyabyaha kuri no stade. Sinarinzi yuko byoba bigishoboka, ariko ndamenya yuko naho byotukura tukutuku, amaraso Yesu yavuye ku musaraba aca byoza akabikuraho, ibyatukura tukutuku bigahinduka bikaba nk'intama y'umweru, bongera kwemerwa n'Imana. Ndabimenye, ndabitahuye, ndabyibukijwe biciye muri kino kiganiro cya Noweli, biciye muri kino kiganiro umutima w'ubugingo. Ndamenye neza yuko ari urukundo rw'Imana rukiri kuri jewe, ndamenye ko ari urukundo rw'Imana rukiri hejuru kuri jewe, rukinkurikirana, rukindondera, rukingeneye. Ndatahuye Mana yuko utaramera, nubwo jeho nahindukiye nkagutera ibitugu. None rero ndakwinginze ngo umbabarire. Umuntu avuze gutyo, umuntu yemeye kwihana akababarirwa. Sinzi rero waramaze kwakira Yesu Kristo ngo akubere umwami n'umukiza mu bugingo bwawe? Waramaze kumwizera? Mbega waramaze guharirwa ibyaha? Wumva ufise amahoro? Wumva ufise ubugingo budashira muri wewe? Erega bamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Erega kandi abamwakiriye urupfu nta bubasha ruba rukibafiseko, kubera rwa rupfu rwavugwa ku bacumuye, kw'ingero y'icyaha ari urupfu. Aba bamaze kumwakira bakamwizera,
yaciye abaho ubugingo budashira. Ubwo bugingo budashira rero buri muri bo, barabugendana. Abamwakiriye baca baronka ubugingo budashira, urupfu nta jambo ruba rukibafiseko. Kubera iki? Kubera hariho ikinetraliza urupfu, hariho izindi mbaraga z'ubugingo budashira bunesha urupfu. Urupfu bisigura ngo ni iherezo ry'ubuzima, ni iherezo ryo kubaho. Rero aba bantu bari bafise urupfu rugenda rubakurikiye, rugenda rubarondera, rugenda rubereka yuko imana imeruka bakazorusimba. Aba bantu rero burya kubera yuko baronse ubugingo budashira muri bo, bituma rya herezo ry'ubuzima rikugwaho, bakiberaho ubugingo budashira, kuko babugendana muri bo. Buri muri bo abaha ubugingo budashira uyu mwana w'ikinege w'Imana. Abo bantu n'abahirwe rero, kubera yuko urupfu nta jambo rubafiseko. Bazoja mw'ijuru, bazobona Imana, bazobana n'Imana. Ubugingo budashira babugendana muri bo, bazobubamwo ibihe bidazoshira banezerewe. Ariko abataramwakira, abataramwizera, abataramwakira ngo babere umwami n'umukiza mu bugingo bwabo, abo n'abahombe, kubera bobo baracari munsi y'uburongozi bw'ibyaha, baracari abaja b'ibyaha. Ibyaha biraca bafise ku bushobozi, ibyaha biraca bafise ku ijambo, ibyaha biraca bategeka, ibyaha biraca bagiza abaja. Kandi abantu bose ibyaha bikigiza abaja, aba bantu ingero y'ibi byaha bagenderamwo ni urupfu, kuko impera n'imperuka urupfu rubafise ku ijambo. Ariko Imana kwikiri ku ntebe y'imbabazi, hamwe uyu munsi wose uvuga ati Imana nanjye ndahunze ibyaha, ndahunze urupfu. Ugahunga urupfu uruhungiye muri Kristo Yesu, ugahunga urupfu uruhungira mu kwizera umwana w'intama w'Imana, ukizera uyu yapfuye akazuka ku bwacu, ucuronka ubugingo budashira muri wewe. Urupfu ruce rutsindwa, hamuca usubira muri ya migenderanire no muri ya masezerano Imana yari ifitiye abantu bayo ko bazobana mu migenderanire myiza, Imana ibatemberera, Imana ibagera neza. None rero ano majambo n'umuhombe rero uwo byumva akabifata ibisanzwe, ariko n'umuhirwe nuvuga ati ndumva ndumutsindwa, ndumva bingoye, ndumva byarangoye, maze iminsi ndi imbohe y'ibyaha, maze iminsi ndi umuja w'ibyaha. None Imana baba rero, iyo umuntu Imana yifuza, Imana yiteguye kuguharira, Imana yiteguye kugwiza kw'imbabazi, Imana yiteguye kugusubiza mu migenderanire myiza. Hamwe wowe ukwemera ukihana, hamwe wowe ukwemera ugakizwa, hamwe wowe ukwemera ugaheba ibyaha, Imana yiteguye kugusubiza mu bana bayo. Imana yiteguye kuguha ubugingo budashira, Imana yiteguye kugukura ko umuvumo w'ibyaha, Imana yiteguye kugukura ko iyo ngero y'icaha ari bwo rupfu. Imana yiteguye kuguha ubugingo burimo umunezero, ubugingo budashira, uri umwana wayo yishimira. Imana yiteguye kubikora niwemera ukihana. None rero n'ano majambo agize kino kiganiro tubonye, tugiye kuzobandanya n'ibindi bigabane muri runo rukurikirana rwa bino biganiro twataziriye ngo Noweli nziza. None rero nino ntango, iyi niyo ntango ya bino biganiro bya Noweli, itubwiye ngo urukundo rw'Imana ku bantu bayo. Imana idufise ku rukundo rudasanzwe. Tuzobona n'ibindi bigabane bitandukanye, ariko bizoba bikomoka muri runo rukundo rw'Imana. Ngomba ngo wumve neza yuko ibyiza by'Imana byose bitubako itugirira, iduha, bikomoka mu rukundo rw'Imana. Nuko rero nta magwara ahogwa, kandi kuvuga menshi siko kuyamara. Ntagize neza kudukurikirana muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cy'uno munsi. Kino gice ca mbere ni hano kigarukiye. Tuzosubira mu kiganiro umutima w'ubugingo cy'ubutaha, aho tuzorabira hamwe igice ca kabiri. Twabonye ko kizoba kivuga ngo ukuvuga kwa Yesu mu isezerano rya kera. Rero tuzoraba Yesu ingene yari yaravuzwe ko mu isezerano rya kera. Ndabatumiye ngo muze mukurikirane kino gice ca kabiri,
tuzorabire hamwe ingene abavugishwa batandukanye n'isezerano rya kera bari baravuze ku bijyanye no kuvuka kwa Yesu bikomotse muri runo rukundo rw'Imana, kubera ko byose niho byugariye mu rukundo rw'Imana. Dusenga Imana, tudusubira mu kiganiro umutima w'ubugingo c'ubutaha. Mwari kumwe na jewe Jean Ntamvuridahita, sanzwe ndabategurira kandi nkabashikiriza kino kiganiro umutima w'ubugingo. Dusenga Imana. Mwami Yesu, turagushimiye cyane kubw'ano majambo twumvise muri kino kiganiro cya mbere kitweretse urukundo rw'Imana ku bantu bayo. Turagushimiye Mana, nubwo abantu twashishikaye kubibigaba, nubwo abantu twashishikaye kugenda uko twigombeye, wewe urukundo rwawe rwashishikaye kudukurikirana. Nubwo twari twahemutse, nubwo abantu ba mbere bari bahemutse, nubwo no muri kino gihe twuzuyemo ubuhemu bwinshi twebwe abana b'abantu, ndagushimiye cyane ku rukundo rwawe rushishikara kudukurikirana ntaryo, kandi urukundo rwawe rukaba rutumbereye kudushikiriza mu bugingo budashira, rukaba rutumbereye kudukura muri uyo muvumo w'ibyaha, rukaba rutumbereye kudukura munsi y'ubuja bw'ibyaha tubyakariyemwo, ngo ahubwo ruducishe mu canzo kidushikana mu bugingo budashira. Ndagushimiye. None rero umuntu wese muri kino kiganiro yumvise hariho ahantu yadekonye, akumva hariho ahantu yasubiye inyuma, hariho ahantu yakosheje, hariho ahantu yakoze ibidaguhimbara, akaba avuze ngo Mana, numva nipfuje gusubizwa mu mugabane w'abagororotsi, numva nipfuje gusubizwa mu bugingo bushasha, numva nipfuje gusubira kuba mfise ubugingo budashira muri jewe. Umuntu wese avuze ngo Mana mbabarira, Mana ngwiza kw'imbabazi, uyu muntu bisigura ngo yizeye umwana w'ikinege yatanze. Uyu muntu avuze ngo ndipfuza kwakira Yesu Kristo ngo ambere umwami n'umukiza mu bugingo bwanje. Uyu muntu avyiyatuyeko, uyu muntu akwakiriye, uyu muntu akwingize ngo umuhangaze, uyu muntu yataguye ibyaha vyiwe akavyatura, akavuga ngo Mana, n'ibi navyo byaranganje, ibi navyo byaranganje igihe kirekire, ibi navyo nyine byangize umuzi igihe kirekire, ariko ndakwingize ngo umbabarire. Umuntu atakanze akavuga ngo Mana ngwiza kw'imbabazi, ndakwingize ngo umuhangaze, imbabazi zawe zimuboneke ko ibyo ugomba bice bishishikara kuba muri abantu bose bakurikiranye kino kiganiro. Bashishikara ubone nacu no mu biganiro bizokurikira, kugeza bino gukurikirana kwa bino biganiro washize mu mutima wacu, byose tubishikirije abakunzi bawe. Izina ryawe ryera Kristo Yesu, no tubisabye tubyizeye. Amen.